Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba Radio TV Inkingo, reka tukuramutse bivanye n'aho uherereye, mwaramutse canke mwiriwe abadukurikirana muri mu Burundi, Canada, Australia, Amerika, Ubwongereza, Ubuholandi n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka tubahe ikaze muri kino kiganiro. Ikibazo c'uyu munsi kiragira giti: Abengiye mu bunyoni arafunzwe. Abenshi bavuga ko ahogwa ubusa kuko kiretse ivyo gushagurira ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ibindi vyo kunyuruza itunga ry'igihugu nivyo abategetsi bo muri CNDD FDD bose bakora. Ariko rero arengiye mu bunyoni yakoze amahano menshi mu gihugu. Hari abo yicishije, abo yapfungishije ubusa, n'abo yaboreje igufa n'ibindi. Kuri ibi byose yagirizwa, kirya nico kibanza cari kimubereye. Aba CNDD FDD bamwe bagira bati narekugwe, abandi bagira bati nafungwe. Evariste Ndayishimiye wewe kumurekura ntavyemera. Uko kunyinyurana kw'akagwi kari ku butegetsi ngo kuba kuri mu bitumye natari cyo cyonyine ubukene bw'igitoro n'ibindi byankenerwa bwiyongera. Mubibona gute? Ivya Marshal Bunyoni yewe yobaza ibiti, ari umugani baca ngo ukuri kw'ibiti wo kubaza inkende zurira ku mashami yavyo. Ivya Bunyoni rero biragoye, umuntu ashobora kugerageza guca hirya no hino akaraba, mugabo vy'ukuri vya Bunyoni biragoye cyane. Ifungwa rya Bunyoni kuba yagirizwa kugomba gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, kwagirizwa kubuza kw'amafaranga y'agaciro akora mu gihugu, kuvuga iby'amafaranga bika muhiriwe, ibyo n'ibindi n'ibintu byinshi cyane bakoze. Ariko ibyo jewe mvuga nti uruhenda abana unyokuru n'umugore, kuko uyu n'umugambi wa CNDD-FDD wo kuva kera wo kubesha no kuzirika kugwatsa abanyagihugu kugira ngo abarundi bibagirwa amagorwa bagowe, bareke guhanga amaso CNDD-FDD, nyabona bahanga amaso ku binyoma, uruhendo rwo kubabesha ngo ibi na biriya mu bimezo ku kandi atari byo. Ikibazo nyamukuru kuri generale canke mareshal, kuko urumva hari ikibazo bwa mbere, duhere kuri vy'amapeti. Imbere yuko Petero Nkurunziza ashengera, turibuka yuko bamuhaye ipete ingana na mareshal. Aho ni mu gihe bari baje kumvikana yuko Bunyoni azoca b'umushikiranganji wa mbere muri leta ya Evariste Ndayishimiye, hanyuma ico gihe babona guca baduza ndakugarika kugira ngo nawe ikindi gihe azobukomeye bamuha ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. None ko mu gufungwa kwa Bunyoni twabonye bava ko ari generale, bamudegrade ryari abagenerale ryari ko tuheruka ari marishal. Ibintu bya CNDD-FDD no kuvyitondera cyane. Icya kabiri, kuvuga ko generale Bunyoni yabangamira inyungu z'igihugu mu bijyanye n'amafaranga, ibyo nabyo nyine si byo, kuko mu ntwaro ya Petero Nkurunziza Bunyoni niwe bakorana mu bijyanye n'ibyo rucuruzwa, ari ibitenge bya Kotebu, ari karubira, ibitoro, bakorana n'abatanzania Mukapa n'ibindi. Ibyo rero Petero Nkurunziza amaze gushengera, Barifite nawe aravuga ati ibi ndabigurukirako, igitoro agishira mu nzi we, we n'umutambukanyi wiwe bagifata mu ntoki. Ubu tuvugana ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biri muri Ntare Rushatsi House, aho twumva ko ategeka ahubwo gusumba n'umugabo. Ibyo tubyihorere nabyo, bene byo barabibona, ariko karagaciyemwo kwerekana yuko ubukene bw'igitoro si kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro na gatoya. Icyo kiganiro tuzogigarukako kandi vuba, tubereke ko atari byo, ko ari ya propaganda yo kubesha abarundi kugira babasamaze abantu bamwe bibaza yuko ari byo kandi atakuri na gutoya kuri muri byo. Rero Bunyoni yacuruza igitoro, bagacuruza amafaranga y'agaciro,
bakora ibintu byose bizana amafaranga, yewe na komisiyo yajamwo yaba n'umukomisiyoneri, kuko mu Burundi ugurishije ikintu cy'agaciro gikomeye utamuhaye ko waribonerako. Aho turafise uburorero bwinshi, ibi tuvuga tubifitiye ibyemezo. Rero ifungo rya mareshalo canke generale Bunyoni ntirishingiye na gatoya ku bijanye n'ibivugwa, kuko Bunyoni ubwa mbere bwobwo ni umwe mu bagabo batanu bakomeye muri CNDD-FDD bari bayigize kuva batahuka inyuma yo gukubita kudeta bandayikengurukiye na ba Nyangoma mu ishamba. Abagabo batanu bari basigaye bakomeye, uyu munsi usigaye yidegembya n'umwe ariwe Valentin Ndayishimiye, kuko bagitaha bari basezeranye yuko bazokuranwa ku butegetsi. Uwo yari Valentin Ndayishimiye, hakabaho Bunyoni, hakabaho Petero Nkurunziza, hakabaho Rajabu, hakabaho na Adolphe Nshimirimana bagandaguye. Abo batanu rero bagiye barahemukiranira buke buke. Mwibuke ko bagishika baratwaye, hanyuma gatoya babirinduza Rajabu, baramufunga, abarusha ingufu, ava mu ibohero rya Mpimba adaciye hejuru ku ruhome, aciye mu muryango arabacika aragenda. Ivyo nuvyerekana yuko yari akomeye kubarusha. Tubivuge tubisubire. Ubwa kabiri barasubira ntibashigwa bati nyabona uyu mugabo tutamwikuye ko aratugirira nabi. Nshimirimana Adolphe baramugandaguye. Abarundi umuryango n'umugambwe baguma babesha ko yishwe n'abatutsi, ariko muri uru rubanza Bunyoni amaze igihe ariko araburana barumvise ko bararonse umuco. Warafise ibididane yarabonye yuko urupfu rwa General Nshimirimana rubazwa CNDD-FDD kubera yuko ariyo yamugandaguye bunyamaswa, hanyuma bagatwara ikiziga ciwe kugitembereza iwabo n'abantu, bakabesha abantu ngo barasi imodoka, abo bantu bakaja gufungirwa ubusa ataco bazira, kandi aho yiciwe ataraho kuri Gare du Nord. Mwese mwarabonye aho igisasu cafashe ku modoka, mwarabonye ko berekana ikiziga ca Nshimirimana Adolphe, amaraso yari yumye atari mashasha, bivuze ko yari yapfuye muri rya joro. Bamuzana hari ikiziga kugira ngo bahende abarundi, kandi bibesha bazi ko tazomenyekana. Ubu uwoshaka kumenya uwishe Nshimirimana naho yobaza Bunyoni yomuvuga kuko haramuzi. Abo urumva bamaze kuba babiri bavuyemo. Havuyemo General Nshimirimana baramwishe, Rajabu baramufunze, nubwo yatorotse kabacika. Noneho ubwa gatatu Nkurunziza avuga ikintu gikomeye cyane mu matora, imbere yuko amatora aba yo mwaka w'2020. Yaravuze ati umuntu azohirahira akibaya amatora Imana izomuhana. Nta murundi n'umwe canke amakungu atazi yuko amatora y'2020 CNDD-FDD itayatsinze, naho n'uwari yayatsinze basa, ntaho twari tuvuye ntaho twari tugiye. Ndavuga ntibarakabona bayivye, kuko niyo batari kuyiba gutwagwa na Rwasa ni nko gutwagwa n'inkukuma, twari tugowe. Rero hose nico kimwe n'amagorwa masa. Iyo rero yaragiye. Kandi hari ikindi kintu uyo muhisi yavuze gikomeye abantu batibuka. Yaravuze ati intambara aho izohera niho izoherera, inzi izoheramwo niho izohereramwo. Intambara mu Burundi yatangwe muri CNDD-FDD, itezo guhera muri CNDD-FDD.
nubwo abayitanguje ku rwego rwo hejuru ariko baragenda n'usigara duhanze rero varisito. Rero Nkurunziza agiye abaye wa gatatu avuye muri ba bandi y'amasezerano y'abantu 5 bagomba gutwara igihugu. Ejo bundi rero barasinayishimiye nawe aca yirenza Bunyoni amukubita mu ibohero. Nukuri uwovuga yuko Bunyoni atarakwiye gupfungwa ku makosha afise yoba yibeshe. Nimba yoba n'ikintu yamuhaye canke yamwemereye yokwemera akarya umutima amenyo, ubukene burababaza ariko akemera agakina n'umutima mu nda. Kubera yuko Bunyoni mwibuke ko havugwa yuko mu nzu yiwe muri Kave aho yaba hariyo ibohero yafungiramwo abantu, uhera 2015 yafungiramwo abantu. Biravugwa ko hariho n'abasizeho ubuzima bakanyegerera bagahere ubuzima bwabo bugahera buhereye kwa Bunyoni ntibasubire kuboneka. Ibyo bishaka navyo birahari twobimuha abo twashoboye kumenya tukabamuha, kuko yarajeje umutekano, yari igiti kiturirwa, yari mutama wa kabiri, caraza nta wamusopa, no kuvuga ko yagira ibyo ashaka. Nibutse abatari bake ko kuvuga ko Bunyoni afungiwe ubusa hamwe ubuvuze byo, ariko handi wa wihenze. Bunyoni azirikira ukuri, ufungwa nta ngorane, ariko abamupfunze sibo bagomba kumufunga pe, kuko abamupfunze nabo bakwiriye kuja harya ari bakabanayo. Ahubwo jewe nibaza ko nabo nyine bari mu kwijana bakabogora bakifunga batagirirwa barapfungwa, kubera ibyo kubapfunga byo ntibibuze. Ariko ngarutse kuri Bunyoni, nibutse abarundi Bunyoni nta muntu n'umwe akunda. Nivyo nabwiye nti Bunyoni izina n'iryo muntu ni ku giti hejuru. Mbirimbi Bunyoni Alegiyome Bunyoni uretse umugore wiwe n'abana biwe wakunda, abandi bose bo mu muryango nta numwe akunda. Mutiguti mama wiwe yamuvyaye akamwonsa akamuheka, akamwigisha gutambuka n'amaguru abiri, akamwigisha kuvuga. Mama wiwe avuga ijambo ati nyina umuhungu agasubiramwo, akamurerera akarera n'abo bavukana. Uyo abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze ku mbuga aho yicaye baramurasa. Bamurashe Bunyoni yari umuyobozi mukuru atwara igipolisi. Kugeza uyu munsi tuvugana abamurashe ntibaramenyekana. Bivugwa ko byinshi ntavyo ngomba kuvuga, nawe nyene ntavyo yavuze, bene byo bazovyivugira. Canke ubutungane buzotabugera igihe buzatambe kwijambo bubikurikirane. Ministeri Publique ubundi yapfuye umuntu niko kazi kayo, yagomba kumenya icisha uwo muntu. Uwo ni wa mbere. Uwa kabiri mukuru we General Rodrigue Bunyoni yaguye mu gihugu kibanye ca Uganda. Bunyoni ntiyagiye, Alegiyome Bunyoni ntiyigeze aja ku maziko, ntiyigeze aja kugarukira ku mupfakazi n'ibibondo, ahubwo n'uwagiyeyo yahasize ubuzima. Nkavuga nti mbega Rodrigue Bunyoni yishwe n'iki? Ko yapfuye amarabiranya. Biravugwa ko yoba yariye ishano muri ya mashano biriko baratanga, kubera ko yavuye mu butumwa bw'akazi aho yari attaché militaire, aho gutaha mu Burundi avuga ati mu Burundi harababaharanuka sinja n'abandi barahahunze. Yarabona ukuri kwibiriyo, yarashobora kuba yaragira kudetana ko yaragize, hanyuma cahunga ahungira mu gihugu kibanyi ca Uganda, aho yashyamye ukuboko kw'abagabo ari hari. Bunyoni nta kintu na kimwe kigaragara ko Bunyoni yashigikiye mukuru we gushika no mwifuga giyiwe. Urumva rero Bunyoni byo biragoye. Ntibyateye kabiri mushikiwe bavukana mu ndimwe yoba bamucarama
yoba yaba mu Carama kuko yaragandaguwe, yagiye kuraba abasigwa na musaza we ariwe mukuru wa Alegiyome Bunyoni i Bugande, agarutse nk'inyuma y'indwi zibiri gusa abararashwe n'abantu batazi, n'uyu munsi nawe urabamenya. Bivugwa ko aho naho nyene Bunyoni atera, biravugwa birakekwa, ariko nk'umuntu yatwara igipolisi cy'u Burundi akaba nimero ya kabiri mu gihugu inyuma yitwa Mutama wa kabiri, nibaza ko iyaba atacabizi ko ntihaba harabuzwa abafatwa, kabone niyo kare bagira abo bagandagura bapfuma bafata abasazi bo muri ako gace bakaja kubapfuma nibo babikoze. Rero hari gupfuma basi hafatwa umusazi, aho ni ikibazo gikomeye. Afusa Mose aratungwa agatoki k'urupfu rwiwe, yoba hari ico aruziko. Yahogwa yuko yagiye mu Rwanda akabazwa n'impunzi zihari, akarira agakorora amosozi, atashe ntiyasubiye kuja mu yindi misiyo baciye mugandagura. Biravugwa ko naho nyene Bunyoni akaboko kiwe karimwo. None uwo babazwa ko Bunyoni apfunzwe mwumva ari indi? Uwo babazwa n'urugupfungwa kwa Bunyoni boba basangiye ibyaha, boba basangiye amakosa, canke naho boba basanzwe bakorana muri ayo makosa n'amahano yose yakoze. Nkavuga rero nti ifungwa rya Bunyoni ryaje hageze, ariko nkavuga nti ikituma uyu munsi navuga ko atarakwiye gufungwa, ntiyarakwiye gufungwa n'abasendedefudede kuko bose bakora bimwe, ari ubwicanyi ari ubusuma, bose barasa. Ko yoba yamuhoye rero ko yagomba kumugirira irikwa ry'ubutegetsi, reka mvuge yuko dufatiye kuri ibyo byose ndondaguye, Bunyoni Alegiyome Bunyoni agize kudeta ya Varisito ntaho tuba tuvuye, ntaho tuba tugiye. No kuribwa n'imbuvyi ukitwara ku isato. No kuvuga ko umuntu adakunda umuryango we ubwiwe niyo hava kunda abarundi. Kandi uburundi aho bugeze bukeneye umukuru ayobora abarundi nk'umurundi, apana nk'umuhutu, apana nk'umututsi kuko bose barananiwe, apana nk'umugambwe kuko imigambwe niyo nkwezi y'amarere mu gihugu, nkwezi y'amarira n'agahinda. Nukuvuga ko Burundi bukeneye Sebarundi, umuntu avugisha ukuri, atunganiriza bose, atamwana n'ikinono kandi atawandya wangura, umurundi akaba umurundi, igihugu gasubira n'iteka n'itekane. Uwo nibo Abarundi bakeneye. Aho rero nkavuga nti nimba muhora ko yagomba kumugirira kudeta no kuvuga ku butegetsi bwiwe, naho nyene aramurenganya kuko nawe nyene Varisito arabona ko akwiye kuhava, kuko ibintu byaramunaniye gutwara igihugu, bimunanira kugera iby'intwaro y'igihugu, aja kubijera n'umutambukanyi we nk'igitoro, hanyuma birabananira, amahera agaciro yabika muhira, nawe nyene ayabikiwe mu rugo, hanyuma abo bakorana mu biro muri presidence muri Ntarushatsi House mu bagenerale, hari umugenerale nabyo tuzobigarukako bakuye giturumbuka, hanyuma arayomboka asubirayo kubera ko yabikaye amafaranga y'agaciro, hama bababwira baterega naka yajemwo, baca barugara, yarakubiswe nk'akabwa kononye ku mbuga mu rugo. Uyo mugenerale yamaze igihe ari ruguru adashobora kwicara, adashobora guhagarara cyangwa kugendagenda kubera baramukubise aratota. Ni ukuvuga ku gisusu harabyimba hangana umusozi. Ibyo rero nk'ibyo abantu nabyo bazi, niho rero hariho bamwe uza wumva bariko baraganira mu CNDD-FDD bakavuga bati umuntu akurikira CNDD-FDD ni ukurikira ubwije. Ati CNDD-FDD igizwe n'indome ndwi, izo ndome ndwi rero hariho zine za mbere zivuga ngo kurikira CNDD-FDD kuduzi kuzamure, iraguha imodoka, iraguha inzu, iraguha amafaranga. Izo zindi zitatu rero ni FDD, ariwo mugwi w'inkorabara ukoresha inkoho, ibigwanisho, kuniga, kwica. Izo nazo zitatu akizigufasha kw'ibyo warose byose ubita
bakakwica bakakuniga bakakwangaza ukabimbwa. Ati rero gukurikira CNDD-FDD ni ugukurikira urupfu, iyo utaruronse bakakugira imbwa. Nta muntu rero yobideha. Je numva uwo muntu ari umunyabwenge cyane, abantu babiganira gutyo, ndamaze kubyumva mu ntara zitandukanye babivuga gutyo, sinzi ko ari aho byavuye, ariko bigaragara yuko CNDD-FDD by'ukuri baciye ubwenge, kuko ibihangange muri CNDD-FDD murumva ko babishe. Afsa Mose baramwishe, General Bunyoni baramwishe, umushinga ntahe Razabu baramwangaje yaracitse. Petero Nkurunziza bivuga ko bamugandaguye. Biravugwa yuko no mu muryango wiwe bitifashe neza, mu makuru yo mwibanga ntibimeze neza. Hanyuma abatarapfa bamaze gukubitwa b'abagenerale harya ntibagira uko bangana, barakubitwa bakutwiza kabwana. Sino babwira abo bose rero ishavurirane. Kuba rero agomba gukura Varisito Ndayishimiye sikosha yarakoze, na Varisito nawe yarabona ko akwiye gukurwa, kuko kuba agera igitoro hanyuma abanyagihugu bakabura igitoro, ibyo nivumwe na kamaramaza. Icya kabiri, nimba yagomba kumukura, nari mvuze ngo naho twari tuvuye naho twari tugiye, gutwagwa na Bunyoni ni gutwagwa n'igisama amajonjo, ni gutwagwa n'isiha, kuko nimba yarafite amazu arenga 150, amamodoka amamiliyoni y'amamodoka mu gisagara, ibintu byose mwumvise badondaguye igihe bamufata. Hanyuma akandi karuhuka keza, si umuntu agomba kubana n'abantu. Aregiyo mu Bunyoni yubatse inzu, ararahira ararengwa ko hafi yiwe atamuntu ashobora kuhubaka inzu. Urumva uyu muntu atagomba kubana n'abanyagihugu, kandi ntabagurira amatongo yabo ngo yagira yiwe basi. Uyu muntu murumva ko ubwishime bwamurenze, kandi gutwaza igikenye n'igitugu atatandukanye na mugenzi we Varisito Ndayishimiye. Yumvira rero yuko kubisanzwe aba Barundi yaba biyumvira bari bakwiye ahubwo kuraba uko babigenza, bakamanuka igihe kimwe bakava imihingo yose y'igihugu, kujya bahora babapakira batwara mu by'imigango bya politiki bitabaraba, bakaja muri izo ngo z'abo bagenerale bakahasaka, kuko bagiye ari benshi barenga ibihumbi 2,000 ku rugo rumwe rumwe. Abasoda bahari nta numwe azogenda barasha, baca batinya. Hama baje muri ayo mazu bakureho amafaranga bayikorere batware ku mabanki barashireyo, hanyuma baca bavaho babakuye bakuriyo leta, kuko leta murumva ni leta y'ubusuma. Amafaranga atagiye muri banki ntibishoboka yuko igihugu gitera imbere, ari mu ngo, ari mu mahembe, ari mu kuzimu, mu makofre fora aho bayabika, acaba yabo nyene. Nivyo Varisito cyafata igitora akabura icyo kigura. Navuze ko icyo kiganiro kizosubira kitazobandanywa. Hariho abariko bagisha hirya no hino kugira ngo bagire icyo bakivuze, ko babeshuze abavuga yuko amahera y'agaciro mu Burundi atayariho. Amahera y'agaciro mu Burundi arahari menshi cyane, menshi ari mu ngo z'abantu. Ayo rero batayakuyeho ku neza ngo bashyire muri banki, igihe kimwe tuzobwira abanyagihugu bamanuke bagende bakure muri izo ngo, duheze turabe bazoce bapfa bikoreye amaboko nka shetani. Kugira ngo nsongore umuntu rero yokwibaza ati, ninde afise inguvu hagati y'upfunzwe n'umukuru w'igihugu? Aregiyo mu Bunyoni arapfunzwe, ku mwanya bakamusopa bagasanga afite telefone. Hagera igihe bavuga bati yewe umuntu ajya kumuraba nakuri impuzu agenda ari gusa, ataho ryabonetse. Umukobwa wiwe nabonye ku mafoto, twabonye ku mafoto ngurukana bumenyi, yunamye abaheneye abapolisi. None leta sanga isigaye itegeka abantu baje kuraba umuntu bari gusa, urumva nimba ari umugore nimba ari umwana wari wese agenda ari gusa, ni ukuvuga ko batazi gusaka. Nta byuma bisaka amatelefone bafise, nta n'intoki bagira. Ahubwo rero asanga Bunyoni hageze ko bavuga ko bajya kumuraba bagenda bari gusa, ni ukuvuga ko Bunyoni asumbye ingufu leta, kubera ko umwanya wose naho mwaki telefone usanga hayifise. Bivuze ko atazakora, hakaba tamugina
usesa amatelefone hapfungiwe uhari azikurahe? ni ukuvuga ko aho rero nimba zishaka umushikira parisita cyasi yihubuke cyangwa atanga imihoho kuko aramufise. icyo ni cya mbere. cya kabiri, niyo abamwagiriza ko agomba guhirika ubutegetsi kumukura, none kumukura ku butegetsi yari kubishobora wenyine? barya bamwagiriza cyangwa uciwe ko banafunganywe nibo bagomba gutembagaza ubutegetsi bari kumwe. Bunyoni yabaye umushikiranganji w'igipolisi, aba umushikiranganji wa mbere, yarabuze abagenerale mu gipolisi no mu gisirikare akorana nabo kugira ngo atembagaze ubwo butegetsi. ni ukuvuga ko amutinya gusa, naho nimba byari ibyo nareka umumaramarira ko nimba byari ibyo n'uyu munsi nta kibi azomukura, kuko abo babiteguranye barahari, bari mu nzego, bazomukura umunsi wose bazoshakira. nayo ahandi nimba atari uko, ubwo rero uwo dufise ko ari perezida nta ngufu afise, niyo mpamvu nyine byamunaniye bakamunaniza, kuko arakomeye cyane, arakomeye cyane, upfunze gusumba umukuru w'igihugu. umukuru w'igihugu niyo abakomeye, nafata abo bateguranye iyo kudeta, atari abafata aramubeshera, atari amufata ni ugusamaza abarundi ngo twibagire ayo tugowe. nyabuna abarundi nibabyanke bamutege gutanga imihoho, canke naho umunsi umwe bamanuke batere ku kirimba mpaka sose, cyangwa bamuze kwinjira kuko si yaba atwarire mu gahinga, atwara yerera, kubera ko abesha abanyagihugu ajejwe gutwara. Bunyoni rero uyu munsi asanga afise ingufu zisumba iz'umukuru w'igihugu. umukuru w'igihugu ari mu yabira, kubera iki? abari abayoboke ba Rajabu, abari abayoboke ba Bunyoni, abari abayoboke ba Nkurunziza, abari abayoboke ba Nshimirimana General Adolphe, abo bose baca baba bansi ba Neva, kuko bose barabona yuko Neva ariko arabakwegera akarambaraye, ariko akwega inzankano hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacu. barabona neza yuko n'ibyabandaye bimeze uko bimeze, atamahoro bafise. umwanya n'umwanya bazovyuka mu gitondo, uwa mbere ageze Nyambuye ahunga, uwa kabiri nawe ariko arasatira gushika Ipfizi muri Kongo ahunga, kugira ngo ahunge ubutungane. biraboneka neza rero yuko ari mu kaga gakomeye, n'abamubesha ngo baramushigikiye baramubesha, kuko umunsi byahindutse ndababwiye ko nta numwe azojana n'uyundi. mbere ndabibabwire hakiri kare, abo mubona birigo barabica nabi, babicisha kigoyi, babasuzugura, bazohunga muri izo nzu zabo bambaye amajipo ari abagabo, bambaye amakanzu y'abagore babo cyangwa abayaya, bazogenda kwa kundi ntibantunganya yahunga afise imbabura agiye kugura amakara, akaba ariko agenda agacika mu ngagara. niko nabo bazohunga bagenda kugura amakara bafise agafuko cyangwa amasashe, kugira ngo bigire ababoyi barabe ko bacika, kuko bazohirwa na bene wabo. abo bose bakorera ikibi burakeye babazinduke ko babahige nk'uruhindo, hanyuma babimagize, bababuze kurya ibyo basahuye. ibyo nibabimenye rero Bunyoni ntacyo bapfunze, ahubwo byari byiza bijanye mu gasho nabo, kuko basangiye ibyaha, ariko kumurenganya ko ntibamurenganije n'uwo gupfungwa. nibaza ko kuri Bunyoni nogezaho.